Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2024. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agashavu, ni inkuru itari nziza kuyumva. Vy'ukuri Meria Ndayisaba hapfungiwe iki? Meria Ndayisaba ni umupfasoni w'imyaka 55 haturuka ku mutumba wa Butegama mu gacimbiri Nyamabuye muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Aramaze iminsi 3 mu gasho k'igipolisi i Mwaro. Yahagaritswe na komiseri ajejwe inyamiramabi police judiciaire uwo bita Kiganahe amupfunga atanamusambishije. Meria Ndayisaba yari yaritwariye abamukubise ku wa 17/0/2024 harimwo imbonerakure yitwa Bukuru. Inyuma y'indwi zitatu arindiriye gutunganirizwa yaritavye komiseri Kiganahe aca arahagarikwa harapfungwa. Aho apfungiwe Meria Ndayisaba harara aratembagara kw'isima afise ikibazo c'amaso kubera amarori yamenetse umunsi akubitwa akaba atariko aranafata imiti yari yandikiwe na muganga kuva aho akubitiwe. Gushira imbere gupfunga abantu biri mu bituma amabohero n'ubusho biguma vyuzura mu Burundi. Gupfunga abantu ku gikenye ni kimwe mu ngendo zikunze kwibonekeza mu matati y'amatongo mu ntara ya Mwaro. Uwufise abamushikira mu nyamiramabi harapfungisha abashatse. Ako karenganyo kariko karakorerwa Meria Ndayisaba ni gahagarare. Amatati ya Meria Ndayisaba na Bukuru imbonerakure. Intango ya vyose ni amatati hasa n'ayari mu muryango. Kugira ivyashitse vyumvikane reka duhere ku bucuti bw'abavugwa muri aya matati. Meria Ndayisaba ni umupfasoni w'uwitwa Simoni. Simoni ni umurumuna wa Honorable Leonidas Ntibayazi yahoze ari umushingamateka ava mu mugambwe Frodebu kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'2007. Kugeza ubu ni umunywanyi wa Frodebu. Leonidas Ntibayazi hasanzwe akorera uburimyi n'ubworozi aho muri komine Gisozi. Bukuru ni imbonerakure yo ngaho muri komine Gisozi. Sekuru wa Bukuru havukana na sekuru wa Leonidas Ntibayazi. Bukuru aregeranye cane n'uwitwa Asimani yahora atwara CNDD FDD muri komine Gisozi. Aba bivugwa ko bakorana n'uwitwa Ngurube Karaveri umuhanuzi wa Buramatari mu gukingira imbonerakure Bukuru no mu gupfungisha Meria Ndayisaba. Intango y'amatati yazananye hehe? Amasoko yacu havuga ko hariho itongo Bukuru na bagenzi we bahora baja kwibamwo ubwatsi. Iryo tongo vyahavuye rigurwa na Honorable Leonidas Ntibayazi anarishiramwo ubwatsi bw'inka ziwe. Umwe mu baryango ba Meria yatwandikiye ivyakurikiye. Inyenekerezo rya 17/0/2024 abasore 3 barimwo Bukuru bagiye kwiba ubwatsi muri rya tongo rya Honorable Leonidas Ntibayazi. Ni ubwatsi yarimiye ibitungwa vyiwe. Abakozi ba Honorable Ntibayazi bababonye baragiye kubabuza bavuye ku musozi nabo baranka maze baca baragwana. Ndayisaba Meria yari hafi agiye gutabara wa musore yitwa Bukuru yamukubise umugere wo ku mutima acaragwa araraba. Bamukuraho bamujana kwa muganga mu Kibumbu. Bukuru n'imisore 2 bari kumwe baca bariruka. Ndayisaba Meria hashitse mu Kibumbu abaganga baramupimye basanga ntiyavunitse baca bamuha imiti arataha. Agarutse muhira yaravyiganiye umukuru w'umutumba nawe ati genda mu gipolisi kwitwara, kandi kuva ibara rikirwa mu masaha yo ku murango yari yabimenyesheje, mbere niwe yarondeye imoto yo kumujana kwa muganga. Bukeye igenekerezo rya 18/0/2024 Simoni umugabo wa Ndayisaba Meria yaragiye kwitwara kwa komiseri wa PG yitwa Kiganahe. Nawe hacamuha avis de recherche kugira ngo bazane iyo misore 3.
inshuro zitatu zose bano basore baranse kwitaba. Mu nyuma rero ku matariki tutazi, Bukuru n'abo bari kumwe barijanye kwa komiseri Peje Kiganahe nawe aca abaha convocation ya Meria n'abakozi ba Honorable Ntibayazi yo kwitaba ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 6 Ruhuhuma 2024. Bose baritavye iyo convocation. Umugabo komiseri Peje Kiganahe yari yafatiriwe n'akandi kazi, maze abandi ba OPG bahari batitaha muzoca muza hanyuma. Aho hari mu masasita yibura iminota 5. Izo convocation hariho umu OPG umwe yaziteye ko igikumu cemeza ko Ndayisaba Meria n'abakozi ba Honorable Ntibayazi Leonidas bitavye. Uwo ni nawe yavuze ko komiseri Kiganahe yafatiriwe. Mugabo Bukuru na ya misore ibiri bagumyeho, ngira ngo komiseri Kiganahe yahavuye aza aca abaha convocation yo kuwa kane igenekerezo ry'umunani Ruhuhuma 2024. Kubera ko batari biteze iyo convocation, Honorable Ntibayazi Leonidas yaciye atuma abakozi biwe imatana kumuronderera imbuto y'ibiraya. Bari kugaruka kuwa kane nyene igenekerezo ry'umunani Ruhuhuma 2024, umunsi wa convocation. Ndayisaba Meria yitavye iyo convocation iryo sango. OPG Kiganahe yaciye amwinjiza agasho ngo uzovayo azanye abo bakozi ba Honorable Leonidas Ntibayazi. Ubu rero vyarahindutse, nk'uko bavuga ngo imwaro uwivye niwe yiruka. Meria Ndayisaba yahohotewe agira ko aritwara, none niwe apfunzwe. Abamukubise baridegembya kandi nibo bashigikiwe n'ubutegetsi ngo nuko harimwo imbonerakure. Ipfungwa ritajanye n'amategeko. Kugeza ubu nta na kimwe gisigura impamvu Meria Ndayisaba apfunzwe. Kuva afatwa ntiyasambishijwe ngo abwirwe icaha yakoze. We yaritavye umutahe wa komiseri Kiganahe, nta mpamvu ari we apfungirwa abatitavye. Yarakubiswe mu gihe yaragiye kubanguranya abariko baragwana, muri abo hakavugwamwo abari baje kwiba. Ipfungwa rya Meria Ndayisaba rihagaze ku gikenye gusa. Komiseri Kiganahe nta mvo ifadika afise yo gupfunga uyu mukenyezi, namurekure aje kuraba urugo. Abapfungishije Meria Ndayisaba bakoranye na bamwe mu bakora mu biro vya Buramatari wa Mwaro, aribo Koloneli Gasanzwe Gaspard. Uyu Buramatari azwi nk'umushingantahe yama yarenganuye abarenganywa. Niyishikire aho Meria Ndayisaba apfungiwe amutunganirize. Ngivyo nguko ni inkuru itari nziza, ni n'inkuru ibabaje y'uyu mukenyezi Meria Ndayisaba. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Uramanuka munsi y'ino video hamufyo n'imbere y'ijambo Isange TV, harabanditse ijambo s'abone canke subscribe. Nawe utarafyonda kurafyonda ko, hama nyene tubandanye kubana nawe. Nayo kandi ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko i Mahama mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mw'ikambi ihaye indaro impunzi, hari umwana agira kabiri yapfuye ahitanywe n'umuriro kuw'Imana. Umuhungu w'imyaka 3 yarapfiriye kuri ubu wa kabiri ku bitaro bivuye ku bikomere bikomeye vyaturutse ku muriro wadutse kuri uw'Imana uheze mw'ikambi ya Mahama mu Rwanda. Uruhinja rw'amezi 9 rwari rwarokotse muri uwo muriro. Ikambi yose iri mu kigandaro. No mucanwa wa mbere wadutse uhitana abantu benshi kuva ikambi ya Mahama yubatswe mu buseruko bw'u Rwanda. Umwana agira kabiri yapfuye kuri ubu wa kabiri ku Mutaga. Nyene urugo yari afise abahungu bato bato babiri ntabigarukako. Ijuru ryanguye ku mutwe, guhamba abana babiri mu buhungiro. Uko akaba ariko yavuganye umwiheburo asaba gufashwa. Uwo wa kabiri yakozweko n'uwo muriro na nyina wiwe araremvye. Ubw'amasoko mu buvuzi bari bajanywe ku bitaro vy'abasirikare vy'i Kanombe mu gisagara ca Kigali kugira ngo bavurwe inyuma yo gucishwa ku bitaro vya Kirehe, akarere karimwo iyo kambi. Umwe mu mpunzi afise amakenga ko hashobora kuba amasanganya asa nayo nyene mu gihe ingingo ruhasha zitofatwa. Umuryango wabuze uba mu gisagara ca 17 mu gice ca 3 ku muryango wa 3. Ababa muri ico gisagara bavuga ko bataye umutwe.
Ikambi ya Mahama womenya ko ihaye indaro impunzi zirenga ibihumbi 63 harimwo abarundi barenga ibihumbi 40 abandi bakaba ari abanyekongo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV handitse ijambo s'abonner canke subscribe, uraba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi w'Imana mwiza.